ndashima cyane ko kandi yashitse ngaha akanavugisha ukuri da arankunda cyane kandi nawe ndamukunda mwaravyumvise ako kandi akoriko barongera bavuga iki ngo ntimuberanye n'umugenzi n'umushuti n'umukunzi nibaza ko ikiganiro cyo mwakibonye ibirenze ivyo n'urusaku nana wabemeje kabisa wabemeje nana ijewe yari kenewe kunda barambaye hafi barampa commentaire barampa no hafi barankurikirana hari yubaho no babaye mwarimu murindiranye gishika kugira ngo abahinyishu itomoye igenye ni yabahaye nagarutse ibimeze gute yisi namayobera umbwira je ko ntokunda uwo mfana n'umusazi baramukunda diko turukanye umuntu muzima abantu bafite trouble mentale ni benshi yego usanga naje ndayifise amo barafise commentaire ziteye ubwoba bari kungwanya cyane cyane abakobwa siyo tabakobwa yes mana n'abakobwa ari muri yo mani nabonye message nyinshi yes man bakora iki ibyo bintu bibaho narumiwe apa ari abakobwa ari muri yo mani n'abakobwa bari mu gisagara ca Bujumbura mu ntara zose benshi banyandikiye yes turekanye nuko nabivuze nivyo kandi yavuze baravyumvise ikiganiro yakoze mwarakibonye abafana biwe mwarakibonye kurya bivuze ni kurya nyene ndadushiranza ataho tuzinanye ate naho turanahurira can you imagine Dico Entertainment. Okay, be blessed. Imana ibahezagire cyane kandi no musore yitwa Pasi Pro the engineer, the best professor ever. Niba bari kabahereza amasanamu nkano kugira aze ameze neza nka kuno mutuyasanga handi hantu no hamwe. Je nitwa Ndikuri Leonce de Sande sanuka Dr. Vlog aka Dico. Ndamwakiriye umukobwa na murundi kazi desi bona yuko nana kuberwaho n'ivyawe nuraho musinari nabivuze ndanabisubiremo hanyuma rero abantu banakunze umushatsi wawe desi bakoze cyane bari mu rukundo n'umushatsi wawe bari mu rukundo n'umushatsi wawe Jesus kuja byumva nta mukobwa arakubwira ati ndagufuhiye kubera ugo rusheve rwawe umushatsi wanje yego kandi woni gwawe nyene byanya canke muba mufise kundi kuntu mwabigenza Timbizi ratango nari namaze kugukumbura nari nagukumbuye oya none mpaguruka nakumbuye kuba kumwe nawe mu kiganiro byumvise ibintu bya Diko muramwumva none cyagihe wagiye unjaburiye abantu barabanye no burya ikiganiro caheze sivyo gusa je navuze ati nano uko biri kose bujyanana n'umwana mwiza mu byukuri abantu benshi ntibari bazi yuko uzongera unyitabe nguzi ariko nana bijya bintu ntibari biyago hari ingumu ziba zirimo nubwo bishika abantu bakayaga ugasanga ari ikintu badahurije bibaho kandi sinzi buri muntu wese afite uko afata ibintu umuntu ashaka kubwira ikintu ntucakire nkuko yagombaga kucakira wewe yego ariko rero bandamukirize erega nabajya bagututse burya ubu barabaye abafana bawe ndamukiriza abantu benshi n'umuryango wagutse wa Diko Entertainment dukurikiranye abakunzi ba Diko Entertainment ndabaramukije cyane mwese haherereye ndabahana mwiriwe ko twashoboye kwirirwa hari abantu benshi batiriwe no munsi ariko turashima Imana nagarutse kuyaga namwe nagarutse kubatera inkuru nagarutse kubaha bimwe muri bishasha kene ngo bisanzwe bimeze bimwe muri bishasha kabisa anyway hari n'abantu badukurikiranye nk'ubu ariho bakivyuka nabo nyene tubashimira cyane kuba bari kumwe natwe ego numugisha kubagira ibi bihe byose kuva wa munsi ubibayemwo gute ko jewe ikiganiro wansigiye naguma mbona ari amacumu gusa naguma mbona bagutera injugujugu kabisa ndayibayemo neza naho bimwe mengo ibyoroshe wa Mungu nimbura nyitoro cyangwa cyuri hano ni inkuru y'umubabaro ahubwo ubu mwahinduye muvuga ngo nimbura nyituro nimbura nyituro ni mu kivango ni inkuru y'umubabaro byoroshe byari bimeze gute yisi namayobera hari ibintu bitandukanye cyane ku bantu b'abakobwa noneho feminine yose nibyoroshe gazanyerera kese ngazanyerera ariko hanyerera ngo nimwe mwahanyereje
Erega urashobora gutanguza nk'ikintu uba wumva ugikunze ukabona wakwamiriye kure hakaba n'abandi mbere banabikunda bavuga ati twagiye yego so ni bose nyene sinzi baba badatahuritse uru rugamba rero watanguje wewe wasanze rukaze ariko ntabwo igwanteye bwoba sinzi ko wabibonye ntajya igwanteye bwoba mbona uko tutabandanije tuvugana cyane wari wanagiye umeze nk'unyigumuye ko utari kurantahura ari wandakaje man wandakaje ariko none hari abantu bambwiye ngo nzenda gusaba imbabazi ni munsi nongeye kukubona ngo kukwita umufana yego vrom hari ikindi kintu nakoze kitaguhimbaye imbere ko tubandanye maze ndagisabira imbabazi cyane kumbwira je ko ntokunda uwo mfana nico ni cya kabiri ico ni cya kabiri ariko ico cya kabiri burya sije nakivuze nane n'umusazi baramukunda diko turekanye umuntu muzima umusazi n'umusazi baramukunda umusazi se wo mukunda gute gusura mugirira impuhwe kubera se waba yaravyigize tuvuze umusazi ntidushatse kuvuga umusazi yenyutse umuntu ashaka gusara agenda abantu bafite trouble mentale ni benshi yego usanga naje ndayifise canke twese turi ngato ifise none byakomeje kugorana urukundo rugera kujane kwa rujane kwe hari ingwara bita syndrome hashi abandi bita hysteri ni ingwara y'urukundo yifashe umukobwa ngo imufata syegenya ko mindu nkuba kukunze nk'umuhungu yitwa Pazwa ngo pasi uko mindu arabura gutana gatuna twumve ngo kane ukarinda ugenda muri ambulance ari kane ivyo biraba byanze erega yere ndavyibukijwe nawe mwe ngo ari dosanga nawe nk'ubufisa trouble mentale ariko buri nta muntu agenda akomeye abantu bose niba oya umwe afite ubufu bwiwe oya genda komeye normal y'umuntu na uri normal samples sure nukuri jewe ndashimira Imana ndakomeye ubwo twese turakomeye rero nimba je nkomeye mwese murakomeye ntakomeye naho nibaza ko twese turakomeye wabihagaze ko cyane ndiko kandi urasofera sasa wowe ndashaka kumenya wakiriye ama comment ameze gute mu bana sinzi ko wagarutse mu comment kiganiro kwakoranye benshi bagiye bavuga bati wa mugani wati si yanyere ati ni rwa mbere tubonye umukobwa aza ku marezo sosio akiyemangira ko akunda umuhungu wewe abantu bariko barakubwira ibiki anyways nakiriye neza bakujyana kubwiye buri muntu wese afise uko afata ikintu nubwo nabonye bamwe barafise commentaires ziteye ubwoba bari kungwanya cyane abakobwa siyo tabakobwa yes man nakobwa ari muri yo mani nabonye message nyinshi yes man bakorigi ibyo bintu bibaho narumiwe apa ari akobwa ari muri yo mani nakobwa bari mu gisagara ca Bujumbura mu ntara zose benshi banyandikiye nakubwiye mu kiganiro cahera kandi ntakundwa n'umukobwa umwe kandi yes turekanye nuko nabivuze nivyo kandi yavuze waravyumvise ikiganiro yakoze mwarakibonye no wanakimukoresheje yego n'abafana biwe mwarakibonye kurya yabivuze ni kurya nyene kurya yabivuze niko biri sinzi uko mwamfashe sinzi mwashatse kuvugira cyane ku mafoto yasohotse je pense que noba ntari umuntu ntafise ubwenge canke noba ntari umuntu yiyubasha kugira ngo zijya foto zije hanze basi noba nadishize hanze ntabanje kuvyumvirako no kandi sinibaza ko no zishira hanze ntari umuntu asara cyangwa cyabijya navuze ubwa mbere ndazishira hanze ataho tuzinanye ate naho turanahurira anyways oya none ifoto kwanza woyira nka gute ku muntu mutazinanye can you imagine byaraboneka koko yuko mwahuye imagine ico nico nivyo nuko nabonye na ku makomantere nagenda abona nabonye ntibabanje kwiyumvira bari kwanza kwiyumvira eske izi foto zavuye kugira ngo bahane umwanya banashika no kwifotoza deja muri studio ntibabanje kwimagine yari shooting ya studio kabisa ntibabanje kwimagine kandi twanamwakira avuga ati sizijya zonyene tinana burya je dufitanye amafoto menshi yes hari nyinshi kubera kandi ko yabibabwiye n'umugenzi n'umushuti n'umukunzi nibaza ko ikiganiro cyo mwakibonye ibirenze ivyo n'urusaku nana wabemeje kabisa wabemeje nana ndagukeje pe imva kane yaje abantu bazi ko agira kwihagana ebana jewe narifise nubwo bakataza kunyishura kuri ico kibazo arambye atumviriza ndabigusubiriremo nana n'umukunzi tarengeye nico kintu we wiyumvira ati kandi ntabwo biri mu bufana gusa anambwira n'ikintu kivuga ngo kubera ko imwumva yuko umufana atokundana n'umustar
nyene none hano avuga ati burya wowe ntukiri umufana asanzwe burya ubu ngo waramaze kwinjira no mu gisata ca sinema mbe ni kana nyene yakwinjije cyane narabikubwiye mu kiganiro caheze twarahuriyemwo muri filime ariko arakina isaba hole yarashaka kuri uwo muntu ni jewe yari ikenewe ko ndayikina yego muca muri umuntu wese agira umufana na president afite abafana biwe oya yanyene cyo bero wewe nyene icubahiro tumufanira rimwe twese n'abaministeri bafise aba bafana n'abafana bacu nta muntu atagira umufana nabikubwiye mu kira kintu cyose umuntu ariko arakora agira abafana bo ivyo ni nkuko ico cyo ndacemera kubera ko ni nkuko ushobora gusanga nka ministre afise nk'umukinyi wa football nta wifasha gusara nubizi uwo mugani barawuvuga soko ranje aravugaga nta wifasha gusara ako yifasha gusaba nuko bavuga twumwe wifasha gusara wifasha gusaba voilà bisigura ngo harimo akantu kuko umuntu ashobora gukenera uwundi ofete iyo sara sine kuronka abanywanyi bari kuza kumpa zijya commentaire canke ngo babikurikiranira hafi babikurikirana abo kweko nako ndasaba kijya kintu je nifuza barambaye hafi barampa commentaire barampa no hafi barankurikiranira ikibi cabo nuko bagiye bagutukana kijya nyine nico ciza kubera barabaye interesse na jewe bitaye yuko babiri ibintu byangombwa ntibari kuba interesse nanje ako nana nivya guciye intego urazi kubona nk'umwana w'umukobwa uriko amubwira ngo si mwiza ngo ku rugero kuko ngo yokundana na naka ahubwo ikintu nabonye abafana banje mubahe murankunda cyane barankunda cyane pe barahevye ivyabo barankurikiranira hafi ati na nibyo turabikeneye kubimenya barangurikiranira hafi na nivyo turakeneye kubimenya barabakonsantre n'ibintu vyanje ndabakunda cyane bufana banje ndabakunda bakunda baragutse ibintu byari byo byose ko byaje ndabakunda cyane abafana banje utanteranye je niko naguteranye reka niba bavyivugiye n'amakomantere ahari ubakunda kandi bo bariko baragutuka bakurenza intuze ngo vinyuma yaka amatema binagiye gusa uwagiye akagenda atacavuze no yagize nabi byose yaje akagira ico avuze umufana wanje pe ahari yubahwe no babaye none uwo mutima wawe ukuye he kano kanya uwo mutima wawe ukuye kano kanya ko kumva yuko abo bantu even ni wo gutuka umubona mwinyungu n'umukunzi wanje kubera ko iyo umuntu amaze guta umwanya ku kintu ciwawe nuko abakwitayeho oya haro nushobora kukiraba avuga ati reka ndabe wa muntu adashoboka ariko rero ujya muntu yonyaba nuko bafise ikintu gitera muri we kuri wewe nivyo ndiko ndakubwira ndashaka kunyumva mugabo je ndiko ndakumviritsa kandi bibaye ngombwa ko ndakumva no kuri mba ndanakumva muga je niko yane nakomeje kugira burya bwo ati rero hari abakobwa bakurondeye bagutukagura bakubwira ngo vinyuma y'akantu nabanye testing nyinshi ziye mu ntara zitandukanye meme n'ibihugu bitandukanye ariko ni kubera ko gusa utari bwamenye eske ibintu bihagaze kuki biko bigana bijahe bifise inzira iyihe gusa ndashima cyane ko kandi yashise ngaha akanavugisha ukuri da arankunda cyane kandi nawe ndamukunda mwaravyumvise barongera bavuga iki ngo ntimuberanye sinzi wowe mumwinjire kandi mwenye kiki yaravyivugiye oya ariko mumwinjire kandi twavuze urukundo rw'iwacu n'umugenzi wanje aranyubaha nkamwubaha n'umucuti turanakundana ni n'umukunzi niko yabivuze none urwo rundi rukundo rero yabivuze niko biri ndashaka kubidemontre ukuntu none umviriza nana urwo rundi rukundo ushaka ko mvuga rurenze urwo sivyo n'urwaye kuzana naye I don't know ubwo yavuze ni rujya nyene yababwiye bafana banje ni rujya nta birenze ibijya ikibazo rero wagize nibaza kuzokomeza no kugira nuko wakunze umuhungu akundwa n'abakobwa benshi none ndamwanke sinomwanke iki ariko ntubona ko ari ibibazo ganana ntubona ko ari ibibazo kwe no sinomwanke kunda ugukunda kandi yarabivuze nawe nyene mu kiganiro ciwe unkunda wese ndamukunda yego unkunda wese nanje ndamukunda ako kantu rero je karanteye amakenga gose wumve kano kantu nana ngo uwo nkunda wese ndamukunda yes ubujya wumva kane umwisangije wewe nyene
sinshaka kumwisangiza ikintu ugomba kugumana wenyene ni ishano uragisangiza kuko abantu benshi baratinya uburozi ikintu ushaka kugumana wenyene ishano utangiye kuntera ubwoba ubwo nawe uhagaze kuri ka kantu kati hano hantu ngo buja ushare ushaka gusharing oya diko ushaka gusharing diko twubana ndashaka kunjana hariya oya sinda kujana ahandi hantu naho nyine ko kandi mugabo umuntu agira igikundiro umuntu umwe ukundwa n'abantu wokunda umuntu wenyene nivyo ba wokunda umuntu wenyene nivyo ba kubera urya mu vyo yakuvyaye abo wowe uba wumva umukunda ata muntu yo mukurutira ariko n'abandi bantu baramukunda diko mugabo wowe uri umwana wiwe hariho Valere voilà hariho Valere aje tuganije n'abari abandi bantu sivyo mu gihe yo basharinga urukundo harimo n'ugwawe numva ko kwisanga waramutakaje cyangwa ukabo hanze example imwe kujya kuntu kandi yavuze ngo nkunda sinzi ko bitahuye nkuko yokunda abandi bose umuntu agira umubesto yarabivuze mu kiganiro akagira n'umucuti we magara je nimba afise umugenzi nkaba mvuga nti ujya n'umugenzi wanje inshuti magara ni n'umukunzi hakaba n'undi muntu asanzwe yawo duhuye turaramukanya ibisigaye ko nawe ndamwanka nawe nyine ndamukunda ariko nazoza ko ndamukunda kurusha ujya mu best wanje dukoranira ibintu byinshi bize bitandukanye yes tugeza gutahura ico kintu none nk'ubu uravye fatiye kuri abandi bantu benshi kuko nawe nyene aremanga ko afise n'abandi bantu benshi yanavuze no kuri Keza mwene nakubwiye cyage haravuga ati Keza nawe nyene n'umuntu wanje wahagufa amuha n'ama pourcentage nk'ubu wewe nihe Valere yajurisha nakahe kabijya ku bucuti mu vitananye nakana ugereranije n'abandi ni gikico cuma nk'ubuhagarara nk'imbere y'abakobwa igihumbi kavuga ati mwabakobwa nubwo kana bakunda jewe nkunda kubarusha nuko buri gihe nimba afise ikibazo kanaka nkamubwira ati kani je bimeze ukuntu niko ndateka imitwe nkora iki kubona vyogenda gute amba hafi muri kijya kibazo mu vyumvire ndetse binakunze no mu bindi bikorwa yes abakantu sindakumvise neza gasubiremo ati bitandukaniye he sindakumvise neza bitandukaniye kuri bajya abandi nuko aba bivanye no kungana ujya muntu mufitaniye ubucuti ndiko ndamuvuga ko nuko gusa nimba je aho mbandi mvuga ni kanuri meze neza sindaskibazo kanaka bimeze ukuntu ndiko ndivura uko no bigenza ariko sindi kubibona neza arashaka kuba reka ndakora igine babikora akanafata n'umwanya akanaba concentrate kijya kintu kugira ngo kijya kintu cyanje kigende neza si buri muntu wese nabwira kijya kintu akagikora we rero uri uwo muntu kuri we ni inshuti magara n'umugenzi n'umukunzi yarabivuze nuko biri bafana banje ukabivuze niko bimeze niko ntabanye interanye erega yanavuze ati ni wa muntu nibaze uko ndanagwaye niwe wa mbere notangira kubwira aravuga ati ni wa muntu ngize ishida y'amafaranga aramutse yafise nana niwe wa mbere no hamagara none habura ikingo mwambikana impeta ko numva vyose vyuzuye abantu bose ukunda se abo kubana nabo tahuro yarabivuze wediko waragikwirikiranye neza ko kuko uravyibagiza abantu bose ukunda nimba ukunda abakobwa bangana ikibona ko nabagenzi bawe nabantu muvyumva kumwe ubashira mu nzu ko bashobora abamizi mama wanje ntibarenza abandi abantu bankunda nk'ubuje ni ibihumbi n'ibihumbi uwo ntwara bose bakankwiza Jero umwanya umwe ndagutora undi mwanya nkakubura numva menga nk'ubu ahantu ugeze mpava ndaguhigira muri benshi kandi akunda kandi ubwa mbere wamenga uri special icyo dukwiye gufatira ko ni icyo yavuze mwarimu murindiranye gishika kugira ngo abahinyishu itomoye nyene yabahaye ibirenze bijya niyo mpamvu waje wanatekereje sha uvuga ati wari kubivuga yaravyivugiye jewe singeneye kwiruhira yaravyivugiye pe nta kindi kirenze kijya vraiment n'urusako uyu Keza bavuga yuko muhanganye nta bwoba aguteye kuba hafi oya ntiduhanganye nabivuze mu kiganiro giheruka ntiduhanganye ariko abantu bo bababonye nk'uko menga murahanganye nico nakubwiye buri muntu wese afise uko afata ibintu agafita uko atahura ikintu umuntu aba yavuze amandi z'abantu ziratandukanye ushaka kuvuga ikintu je nkagisetting uko ndavyumva akagisetting uko abishaka undi sinzi muga rero mwe namwe muca mubisettinga gute kugira abo bantu erega nana hari ibintu mushobora kubwira abantu bikabatsitaza ubwanje naco bintwaye kuba Keza hari ndabikubwitse kuri naco bintwaye naco bigutwaye yes mu gihe hoza abandi nkaba Keza benshi ushobora gusanga byahungabanije mu bana wawe nabo nyene bazuza bansanga kuriya kuntu yavuze Keza no mu buto twamenyeye tukiri bato nkaza ndamusanga n'abandi bozo bansanga kandi bakanagusiga yes of course
Nana ubwira iki rero abantu bari bagiye bakwinjirira nkoresha iyo mvugo bavuga yuko mutaberanye bavuga yuko uri umufana ariko no munsi kane akaba yaje agatanga umuco nk'uwo yatanze ni iki wobwira bano bantu ukintu no babwira nuko no saba yuko kizira kujajinga umuntu mu gihe utarabona iyo kijya kintu kiriko kiragana kija canke utarabona inyishu ya kijya kintu ahubwo kirabire hafi nimba ari kibi canke ari ciza gitera intege urabiherezo ryacu. Come on. Yes. Urabaho biherera nkavuca urubanza hataraje. Ibaze nk'umuntu nk'ubu yabinjiriye avuga ko mutaberanye nk'igihe dufate nk'ubu muramumenye agaca abona nk'ejo nk'akarorero kanateye ivi mwambikanye impeta mbona akarorero hari umuntu nabonye ku kiganiro ca Vivi yitwa Jojo. Ego voilà Jojo I think ni Jojo yitwa Jojo nabonye yavuze commentaire nyinshi cyane zitandukanye deja naje no gukora emission ntuzeya nawe yego twarakoranye Jojo arayivuga ko cyane ntacu no mubwira ko kirenza ariko Jojo yaravuze ati uguranye bukije Jojo yavuze ati nukuri beresere wa yakoresha akantu ngo demayi urumva naravyumvise ati mu vy'ukuri reka kwipendekeza ku muhungu wacu gujya kandi ngo ntanakunda ahubwo ngo afise strategy ziwe ati rero uno mwana niko yavuze ati ikintu no muhanura hakiri kare navemwe ntiyikwaza umutima anavuga ko ngo afise ama request afise abantu nk'amajana nawe nyene bamucako bamubwira ati dukeneye kandi rero uno mwana ahubwo ndamugiriye ikigongwe aranteye ikigongwe ngo aramuteye ikigongwe gose kweri na uri muri game utazi ariko ntabwo ndi umwana wo gutera ikigongo umuntu kubera ivyo nkora ndabikora ndabizi n'ivyo ndi mu ndabisobanukiwe je pense que ibintu byose nakoze ko nta bujuju nashizemo no ndi umuntu kuze ndi umuntu witahuye buri kintu cyose nagitanguye nzi n'ingene nzogiheza nagomba mpumuriza abafana banje aho bari bose batekane pe bagire n'ubwo abo n'abafana Jojo nawe umuntu na Jojo ngo mandamubwize ukuri ahantu ari ivyo yimagine nawe nyine yabifashe uko avyumva sinomuvuga ko vyinshi yabifashe uko abibona nuko avyumva ariko nibaza ko agiye gusobanukirwa inzira birimwo nawe azocagira icyo bivuze ko na kibazo pe ariko ndamukunda nawe nyene yarambaye hafi mu kuba interesse y'ibintu byanje kumurikiranira hafi ndamushimiye cyane Jojo ndagukunda cyane aho uri hose byo umukunde kandi ndagunda couple yawe nta kibazo nyene urumva ibintu ko ikintu kije haba abantu bacegamiye n'abagipinga n'abari hagati na hagati so Jojo niba ari mu bantu bagipinga tangare je ari mu bantu bagishigikiye canke Jojo nawe nyene aramushaka nabonye na video bariko bara TikTokinga kuri TikTok bibaho sinzi muri commentaire nabonye ngo umuntu yavuze ngo ngo Jojo nawe nyene niwe wundi burya nawe nyene iyo umubo byanse kare ndamujajinze navuze ko nabibonye mu kiganiro kwa Diko ndabizi ivyo sinzi bibaho sinzi nana hagiye gukurikira iki rero haba muri ino relationship yanyu no mu bikorwa bya filime numvise mugiye guhuriramo mu bikorwa bya filime nuko mugiye kubona filime ya Kasamutwe nziza iryoshe umuriro fire bafana nkunda fire yitwa gute imbura yarayimbwiye ngo iki nayivuze ni filime ije ifise inguvu nyinshi irimo ibintu byose mukunda yitwa Imbora Nyituro vuba na vuba murayibona ni filime ya Kasamutwe iyo filime izo birimo nana wote mundi tumaze kumenya ni kane izo birimo kani muzayibona abantu banje muzoyikurikirana nafi muzoyibona nacecese kandi nana barimwo game over petit marche ndagushimire cyane ku kanya wafashe kuba waje dusubire ndagushimire nawe urakoze cyane Diko twagiraniye ibiganiro byiza twayaze byinshi bitandukanye nakunze ikiganiro cyawe ameze nti ciao ndabakunda cyane bisu Diko Entertainment.